ciza rero emera inama ariko ndakugira we nyene ndamuhamagare kandi ndazi neza yuko niwamugenza ko neza imbabazi araziguha hanyuma uciye bugufu musaba imbabazi hama bari wakwinjiza mu nzu baje no kuri nzomwoba ariko nabari wumvugira ashaka no kubirengeje nzomwoza ariko je wumvugira konso babaje basubiriza inama ariko ndakugendera niyo inama ariko ndakubwira niyo wewe yumvirize kandi wigendere reka nyira rugo abari wakwinjiza mu rugo ko jewe sije nteza kwinjiza muri iryanzu simwe vya kera ubu inzu yabaze kuronka nyeneyo reka renda muhamagare ni umwana mwiza ndabizi hamuce bugufu usaba imbabazi hanyuma ndazi ko ibintu bizogenda neza ibazo turabyumvikana ariko ivyo nakubwiye birahagije sawa. Forgiving you was easy, God knows I tried. I open the door every time that you lie, but losing you is killing me slow. Sorry's a word I can't let go. No, sorry's a word I still don't know. Your clothes in the hallway, your sand in the sheet. I talk to the silence like you're still with me. Tishi, naye yawa siko. Kama tishi siko chilako. Uki. Wote nyama kutungu wote. Cheo. Umepasa ni wao. Sawa. Okay. Sawa. Uchumba filmu Mwamikazi uhite wumva Fanira Vine. Ibi ni bimwe biri mu nkuru iri muri no filme, story yanditswe na Noraski, aho ari kakina filme igaragaza canke yerekana umubano bafitaniye na Fanira Vine. Bati ivyagenze gute, bariko berekana ingene vyagenze mu guhura kwabo, mu rukundo rwabo, eka aho bigeze n'ingene bariko baravyitwaramwo n'umunezero bariko bagaragariza muri no filme mu gutera inkuru abantu urukundo rwabo uko rwifashi. Basigara babona YVETTE nk'icamamare rero muri no filme, ukibaza ngo YVETTE wewe kwanza n'umuntu ki? Uyu YVETTE n'umuntu ariko aratangaza abantu benshi ku mafilme yose ariko arakina. Aha turatanga akarorero mu mafilme menshi ariko araduga, aho tumubona muri filme Akamuna, tukamubona muri filme Umwamikazi, eka kandi zose afise ikibanza ciza cerekana ko ariko aragaragaza impano yiwe, eka kandi akabikora neza. Wowe nimba uri kuraba izi filme zibiri zose hamwe, gereranya ingene umubona, hama tugira muri commentaire YVETTE tumubona gute muri no minsi. Uyu YVETTE n'umwe mu bantu basigaye bateye ubwoba mu gukina filme y'u Burundi, aho muri filme zimaze gukurikirana amaze kwerekana ko hari ico amazi, hari n'ico ashoboye. Uno munsi twamubonye ariko arahanura ku ngo, kuba yakinye yawukana ntiyakinye yawukana ko ari washaka kwawukana, ariko wewe nawe birashobora kukubako ugasanga uri kurenganya umugabo wawe mu makosa, ora makosa atana yajamwo ukamwagiriza ibyo atazi, ariko bazi ko atavyagira agasigara aricuza ati none cyo umugore namuzaniye iki, kandi we yarazi ko ari mukuri, ariko kubwishabu no kubugudashaka kubaka kwanyu mukata gushira umunwa hejuru. Ibi rero ni bimwe mu nyifato nziza ya Fanira Vine, ashaka kumva ko ingo zose zoba nk'urugo rwiwe, akagira ati ajewe nubatse bigoranye sinarinzi ko byokunze, ati sinarinzi aho byopfuye. Rero akabandanya kwereka abakobwa, inkumi n'imisore
abereka ko gukunda kutari uko wiyumvira gukunda ari ibintu ubikuzamwo ukabikora kandi hageze ku buryo utavyicuriza kuko amahitamo yawe ushobora kuvuga ngo ujya n'umwana cyangwa ujya n'umukene ugasanga urikuja gutora uwo mukene muzobaye imyaka yose ubabaye usibye no kubaho imyaka yose hari n'abatamara n'ukwezi. Vanilla Vine imwe mu nkuru ziwe arabandanya kuvuga ati jewe natwawe n'umuhungu bambwira ko ari umwana uruyoya nawe bakamubwira ko ndo mukecuru tutazohapfura tubana ngo dushoborane bamukekeza bati wewe watwara mukecuru wewe bakavuga ati reka twibanire turabe tugerageza amahirwe ni nka Riroji ariwe akuririmba avuga ati baradukekeje batuvuga nabi ariko no munsi nitwe bigira ko gukunda. Urugo rw'aba bantu babiri rero ruri mu ngo zerekana akarorero muri iki gisagara aho nabo baciye bafata ingingo yo kuvuga bati tugomba tubakinire filime Mwamikazi igaragaza urukundo rwacu n'urugendo rwacu mu rukundo kugira ngo dufashe abandi babone canke bumve ko ivyo bari mu bitabereye ijisho canke ivyo bari mu bitakwiye kubaho ariko bakwiye kubaho nk'abariho kugira ngo bakundane nk'uko nyine baba bareshanije bakundana. Ni Vanilla Vine muri kino gihe ariko araboneka nk'umukinnyi mwiza, ni Vanilla Vine ariko araboneka nk'umwanditsi mwiza, ariko araboneka mu mafilime menshi ku rugero rw'uko uyu muryango bavuga bati twebwe twihebeye filime nambi izotugaburira nimba izotwica nta kindi kintu turiko turirukamo cyane gusumba uko twokina filime. Bati twariyakiriye vyoduhemba bitoduhemba reka tubifate nk'akazi turabe ko hari kivamwo. Ivyo rero bikava no muri byo turiko turabona aha mu Burundi aho umushikiranganje yabashije kuvuga ko agomba babazanira ico bita monetisation. Odriste si benshi babizi ariko n'uburyo buri umwe wese ico azokora haba kuri Facebook bizomugirira akamaro. Ibyo rero bo bavuga bati twe twaramaze kwiyakira ntaco bikitubwiye twohembwa tutohembwa twebwe turikina filme eka tukabasha guhanura imiryango iba yubatse nabi. Aho ni mu gihe afise amaproje menshi y'amafilme mashasha hari na saison shasha igiye gusohoka mugiye kuraba reka tuzoyibazanira ngaha nayo mubashe kuyibona izoshike mwayibonye. Aho Vanilla Vine ubona neza ko ari umukinnyi mwiza ukibaza ngo ibi bintu abikura he. Abandanye kuvuga ati jewe indoto zanje zari zo kuba umuntu akomeye cyane ati nabyo mbona nari umuntu yifuza gukora mu binyamakuru byo hanze nka za BBC tariki ibyo iyo ndoto ndabona ko yacitse ati iyi ndoto nari mvise yari yo kwigaburira nkagaburira n'abandi nkaba umutunzi ati yo nayo ndabona neza ko nahiraja iyo birashoboka Imana ibigenje neza ati zindi nazo byarapfuye ayi nari mvise indoto yo kwandika ibitabo ibirende bimwe bice bigaragarira muri izi filme yandika ibikora bakina filme wibatwa n'ibintu upfa kujinyanga ariko ibi birandikwa bigategurwa bigajamwe ubwenge bwinshi kandi cyane. Rero YVETTE we n'umuntu ariko arabakirira neza haba muri Akamuna haba mu Mwamikazi aho uno munsi yatanguye kuri iki kiringo tukabona ko yatwemeje arabandanye guhanura ingavuga ati jewe yari yavuze ati jewe ko n'umugabo nopfuma makarika guhema ariko uno munsi umugabo aravuga ati none ko wambwiye ko uzohakarika guhema hakumeba none kubera kugiye biravuga ngo uguhemuka kw'abagore kuva mu bintu by'ishavu bafise uwo mwanya bakibagira ko bashaburaniye byoshoboka ko bababariranira ariko ryashavu rikamukoresha agafata ingingo giturumbuka kandi izoza kumugirira nabi izoza kumutera kwicuza ugasanga ntaca kibikoze ko kubwuko hari igihe ukora ibintu wihuse ugasanga wa wundi nawe aciye ari umundi yihuse ugasigara uragira ati none bijya nabigiriye iki.
YVETTE rero ni umuntu ariko arabyitwaramwo neza ku bantu baraba filime ndundi. Murabona ko uno mukobwa nari karata hasi aho muri no filime utwenza kwarengeje, aho muri iki gice tugiye kuraba rero C8 iwehoho bizoba bitangaje kandi cyane. Mwibuke ko Bena Fanira Vine mu gusezera abagabo babo bari kumwe mu guherekeza umugabo wiwe ariwe Yohani. Mwarabonye neza ko yamufashije kumwerekeza ekagenda namuhanuye. Uno munsi rero uwo bita Fanira Vine turabona ko ari umwamikazi w'uwo mugabo, ariko kuba umwamikazi turazi neza ko ari kuneka kandi ari gushaka kwiba kugira ngo ubutunzi bwiwe busigarane yomora uwo mugabo. Bashinga naye namwe basore mwebwe mwishinga izo ngeso mbi zo gufatafata, banza mumenye ko abagore ari bikoko, munamenye ko abagore ari bo bantu beza. Ibyo maze kubitahura ko ari abantu babi ugatahura ko ari n'abantu beza, bizogukuramo kwizera cyane kwiruka muri benshi uhitemo umwe wawe kugira ngo mukorane imigambi ishitse. Ariko igihe uzoguma ufatafata ejo niba uzovyicuza, kuko ujya uja gufatafata ko arabizi neza ko nawe ushobora kumugira bya bindi wagira uwa mbere. Tuvyibuke ko uwo mwami Fanira Vine ari, tuvyibuke ko uyu mutama yahoranye Constance, aho twagiye kubona ko mu kurangira kw'ino filime Constance yagarutse avuga ati mbabarira. Amaze kuvuga mbabarira, mwibuke ko iva nubwo batari bahuza n'uyu Constance ariko niwe basa nk'abahuza. Kandi mwabonye ko uyu Constance koko afise inda y'uwo mugabo, ariko uwo vaccine cheva Fanira Vine nandaratwara. Bivuga ko agomba avuka intambara ya babiri, umwe afise inda uwundi ntayagira. Ibi rero bishe no mu buzima busanzwe, ibintu bishe muri filime gusa bishe no mu buzima busanzwe. Aba we bitarakuba ko nundi byarabaye ku wundi, bitabaye ko mu bana byarabaye ku mugenzi runaka uzi canke umaze kumva, bikubwira ngo wisuzume wewe nyene, wewe niwe mbwira wisuzume, umenye ukunda urutumbereza, umenye ingeso zawe zigeza nawe zitumbereza, kugira ngo woye utawakuba canke ngo uzicuze mu gihe atacu kugihinduye. Bimwe mu byo turaba muri zino filime urasanga ari inyigisho. Akenshi benshi bandika kungo n'imiryango ntibashaka ko ingo zisambuka, ahubwo bashaka kuzubaka. Mugamwe iyo muraba filime mushaka kuraba ibyo bakina n'ibyo batwenzamwo. Oro aba ntibaba bariko bashaka gutwenza, abo bico baba bariko bashaka kuvuga no gushaka guhanura bivanye n'ingeso runaka bazi ku muntu, kuri bo eka hamwe n'abandi. Rero ndavuga ngo dukunde filime ndundi, burya ivuga butumwa riravugwa, eka n'inyigisho barazitanga abaremesha kiyago n'abandi, ariko hari itandukaniro ry'abaremesha kiyago n'izi filime. Umuremesha kiyago yigisha batanu biwe afise canke 10, ariko filime zozo zigisha abantu 100,000 mu mwanya muto, yigisha abantu barenga 1,000,000 mu mwanya muto. Wewe wa muremesha kiyago ariko yigisha abantu 15 mu mwanya muto nyene, ariko urumva ko filime iza gusumba abaremesha kiyago, kuko n'abaremesha kiyago ntibitapfa na bose, yigisha umutumbereye kubw'uko akeneye iyo nyigisho. Ariko filime impamvu zikwiye kwitabwaho azigashigikirwa, yigisha ku rugero runini kandi mu mwanya muto, ugasanga baratanga na message kwiye. Mwabakobwa mwe murabwirwa ngo iyo mukunda ubakunda, mureke gukunda uwo mwipfuza gukunda, mukunda ubakunda. Kandi mwabonyemo imigambi y'ukurapana, imigambi y'ubwo busutwa bw'abubu, kuko abubu mujana na kamere kubu mukitwara uko mushatsi, oro muriko mwicira kazoza, kuko akubonye ubwambure bwawe mu bukumi bwawe nazipfuza gushira mu rugo kuko yakubonye ukiri mu gahinga. Kugira bamwamburiye niko yama yibaza ko n'abandi bamburira, agaca guta mu gahinga kandi wari uzi kuri kumwiyegurira kubw'uko uzi ko mwobanye neza.
izi filime ni nyinshi zikunda kuvuga ibyo bintu byerekana ko bijya mu bikora ariko bikakugirira ingaruka mbi zo kutabana na wa wundi, ariko mwiyo mubiraba mu gutwenga, mubiraba nko kumenga bariko batera inkuru. Mugabo shake wese, umuntu wese muzobona yandiga filime afise umuntu runaka aba yarabonye kw'iyo nkuru, amaze kubona umuntu yabonye kw'iyo nkuru akipfuza kw'iyo nkuru itosubira kuboneka ku wundi, akabishira muri iyi nkuru iri muri filime. Mwebwe rero iyo mubiraba canke iyo tubiraba tubibona nk'uko umenga no kudutwenza, tubibona nk'aho umenga bakinye nabi canke neza, usigara wibaza ngo bakinye neza canke nabi. Bo bavuga ati Jesse nakinye nabi, ahubwo nakinye neza kuko nzi ko message ndiko ndatanga ikigera ku bantu. Usibye ko abantu bubu bumva bake, n'abantu bake bubu wobona ngo uriko urabwira bakumva. Bose bashaka kumva ivyo bibwira kumva, bashaka kumva ivyo bashaka kumva, ariko bashaka kumva ibijanye n'ivyo bashaka kumva bonyene. Utababwira ivyo ushaka kubabwira, kandi ivyo bariko bababwira ko ari ukuri kubafasha, kugafasha bo eka kugafasha n'ikibano. Kuko iyo wumvise inkuru nziza canke inkuru yo guhanura cyangwa yagufashije ukayibwira abandi, nabo ubu barokoye. Ni ibintu bihari rero bivuga ko bakina filime canke dukina filime kugira ngo aduhanure canke bahanure buri umwe wese yipfuza canke ayumva ko filime ari cyo yamufashije. Filime Umwamikazi turiko turayibona mu Mwamikazi, ariko hari igihe umwamikazi azoba igisuma gikomeye kubw'uko azotwara byose no mutama, uno mutama agasigara yifumbereje. Ibi rero bica bibwira ba bagabo bafatafata, ibi birabwira baba bosi bifatira udukobwa duto nuko batubonye, kandi utwo dukobwa nazo tutanye ubwenge. Erega turabizi ko mutaba mutukunda, niyo mpamvu tuzara ubwenge bwo kubiba. Filime rero Mwamikazi ni yawe ni yanje, ndazi ko iriko irabafasha, turazi ko iriko irafasha abantu benshi. Wewe ushobora kubyumva nkaho umenga koko nta bintu birimo, ariko ino filime ku bantu bariko barayiraba benshi bariko barashima, bavuga ngo filime ziriko zirafata iyindi ntera, nubwo abayiziraba babandanye kugabanuka, ariko kuko ziriko zirafata inzira nziza bivanye n'uko ingabire zibandanya kwisuka kandi zibandanya kwifata. Ariko rero ntimugereranye u Rwanda cyangwa mugereranye Tanzania na Kenya, kuko nka Kenya usanga bavuga icongereza bakavuga n'igiswahili. Ni ukuvuga izo mpande zibiri zose, filime y'u Rwanda ya Kenya irarabwa n'abatanzania, filime ya Tanzania irarabwa n'abakenya kuko bavuga izo ndimi. Usibye ni naho hariho nani no mu Buganda barabyumva, ariko twe mu Burundi nimuce mugira ubwoba ngo zirarabwa n'igorogero tugerako, kuko tw'ikirundi dukina cacu cumva n'abanyarwanda kikumva n'abarundi. Abo banyarwanda nabo dusanze umenga turapingana, ni gake baraba ibintu by'Uburundi, ariko abarundi ugasanga baraye iby'u Rwanda kandi atanzigo. Ariko nabone tuje tubavuga nabi kuko nabone badufatiye runini. Burya amavyuzi menshi tubona abantu baronka, aba bantu ibihumbi muna babiraba akenshi mbere bava no mu gihugu cy'u Rwanda, kuko abarundi cyane hagati yacu nitwusanga umenga dufitaniye inzigo. Ukumva kuravye fanira vino umenga umuteje imbere, oro nawakoje kubikora nawe wobikora ikawe byorabwa mu byo neza, kandi ufise icyo ushaka kugera ko nta gukina ibintu no kwipimisha, ariko dukwiye gukina ibintu nk'abariko barigisha. Iyo ukinye ibintu nk'uri karigisha kandi ufise umugambi, nta kibuza bitagenda neza, kuko ufise ibyo uriko uravuga. Ariko igihe uri gukina ibintu byo kwikinisha nyene byo kwikinisha, ubu uriko wikinisha wewe wenyene. Mu gihe wumva ko gukinisha abandi cyangwa uri gukinira abandi birabafasha bikagufasha, eka bikarabwa. Mugabo rero abarundi dufise inzigo umenga duteje imbere naka, duteje imbere kanaka, oro afise ibyo yashatse kukubwira wewe byumvirize. Nimba uzi ko nawe atavyuri kuravuga bijya byawe uri kuravuga bishira habona babirabe canke bavyumvirize, ariko nawe ko yarenze ashira habona iciyumviro ciwe. Ciyumvire ko ushobora kubihanura umwana wawe cyangwa ukavyereka umwana wawe agahinduka, ushobora kuvyereka mwene wanyu yarafise ngese agahinduka, ushobora kuvyereka mushiga yarafise ngese agahinduka, ugavyereka musaza mwene izi ngeso ugasanga arahindutse, ugavyereka papa wawe yarafise mwene ingeso agahinduka. Rero fanira vine no kubandanye kumutera intege,
atumwipfuriza gutera imbere kandi cyane tuvuga tuti eka komeza kandi ubandanye gutera imbere filme y'u Burundi ubandanye kuyigeza ku kindi kigero kirenze aho tubibona. Rero uburundi n'abarundi tubandanye gukunda ibyacu, tubandanye gushigikira ibyacu, atanzigo atagatsima kabi, tubandanye gushigikira bose uko dufana BMT ariko dufana GN filmmaker tunafane nitu faya fani dufane na soro aho hose tubandanye kujayo ekanandi muri warubizi n'ahandi henshi bose tubandanye kubashigikira kuko ntaco bitwaye usibye ko wakura inyigisho ndiho abagirire neza. Tubandanye gukunda ibyacu by'u Burundi, tuzosubire mu gice gikurikira arico 8 ku munsi ukurikira.